Ndabaramukije mwese muko murankurikira nizira ko mumeze neza. Ndashima Imana ko no mwanya mwiza mwe kuduha kugira ngo tuganire ku buntu bwa rukundo rwayo cacane ku ngabire za mwemu. Nkuko twabigize mu minsi yahera twarize kuvyerekeye amabango atanu canke 5 ministères. Turabona ko Imana yashizeho les apôtres canke intumwa, hamishiraho abavugishwa, ishabavuga butumwa, ishaba pastori n'abigisha mwishengero kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe kandi abantu bategurwe ku bikorwa vy'Imana baremewe. Twarabonye kandi yuko Imana itakuremye kugira ngo ubeho gusa cancane itaguze muri Kristo Yesu kugira ngo wibereho gusa hanyuma winje mu isengero usohoke nkuko bamwe bavuga mu mazu yake dusengeramwo, ariko Imana yagushizeho kugira ngo ushobore gukora igikorwa c'Imana, igikorwa ciza cose Imana yakuremeye. Bisiga ko hari igikorwa Imana yaguhamagariye gukora, hari ingabire Imana yagushizemwo, hari ibintu byiza Imana yaguhaye kugira ngo ushobore gukora ufashisha abandi. Ushobora atari kuba uri ntumwa canke uri umuprofete canke uri umuvugishwa canke uri umwigisha umupastori, ariko hari ibintu byiza Imana yaguhaye. Rero ku bantu bahawe izo ngabire zitanu nkuko twabivuze ko twabonye neza yuko mwahawe izo ngabire kugira ngo mwubake umubiri wa Kristo. Sugira muvuga ivyo mushatse, sugira ngo mushigwe hejuru, sugira ngo mwubahwe bambe, sugira muronka amahera canke success n'ibindi, no kugira ngo abantu bakure muri Kristo, abantu bubakwe kandi bakore mu ngabire Imana yabahaye, bakore umwami wacu Yesu Kristo. Twarabonye neza kandi yuko bose ko ingabire zitanu bose nabigisha, teza ko abigisha habagaga ku bushobozi bw'Imana gusumba abandi, harabavugishwa gusumba abandi, harabakora ivyo abana bashoboye gukora, ariko bose nugira ngo bubake mu wa Kristo. Nta kibanza cyo gutandukana canke c'ama division kihari, ariko Imana ishaka nuko dukora umwami wacu Yesu Kristo. Rero turagira mvuge uno munsi no kugira ngo tutahure neza yuko Imana tuduhamagarira ari gukorera Imana ariko mu rukundo turuhutse. N'Imana yaguhaye izo ngabire zitanu zikoresha mu rukundo. Bamwe no munsi mbona kuri Facebook abantu bandika kuvyerekeye abavugishwa b'ibinyoma, bavugishwe kuvyerekeye Hillary Clinton ko ari bazotora azosinda amatora nga muri Amerika. Abenshi baravugishijwe kandi abantu bemewe n'abantu basa nabubashwe cyane, ariko ivyo bavugishijwe sivyo. Abo benshi na kenshi nuko bashaka kwivugisha, biri tugira ngo umuvugishwa ngo avugishwa n'Imana, ntiyivugisha ariko avugishwa n'Imana. Rero muri make Imana ishaka ni iki, nuko ukorera Imana mu ngabire yagushizemwo, mu ngabire yaguhaye, mu vyo yagushizemo kugira ngo wubake umubiri wa Kristo, sugira wemegwe, sugira ngo woshigwe hejuru, sugira ngo uronke amafaranga, uronke icubahiro nkuko benshi bakunda icubahiro, ariko nugira ngo abantu bubakwe muri Kristo. Ikibazo nagiambaza ni iki, we ni muri mu ngabire zitanu Imana yaguhaye izo ngabire ukuzikoresha gute? Ukuzikoresha kugira ngo icubahiro, uronke amahera, wemegwe n'abantu, canke ukuzikoresha kugira ngo abandi bantu bubakwe muri Kristo Yesu. Rero nibaza ko nari nahagaritse ikicigwa gatonya, ariko nibaza ko mu minsi nzobana ndakivuga ko cyane nzoba ku ngabire zindi zitandukanye ziri muri Bibiliya zamwemuyera. Zitanu ziba zitale don de l'ascension. Ningabire Yesu yatanze amaze kuduga mu ijuru, akishara uburyo bw'Imana, amaze gupfa akazuka mu bapfuye, akaduha insinzi mu gakiza. Rero nzovuga ku ngabire zindi zitandukanye kugira ngo umuntu wese amenye ivy'Imana yamuhaye. Ndazi bamwe ko mubizi kandi Imana ishimwe ko mubikoresha, ko atarabimenya naho ni vyiza ko mubimenya kugira ngo mukorere umwami wacu. Yesu ari hafi yo kugaruka, bene data vuba cyane aragaruka, yifuza ko tumukorera, yifuza ko tubwira abandi bataramenya Kristo, tubabwira urukundo rw'Imana, tubabwira imbabazi bagiriwe, tubabwira ubuntu bagiriwe, nico Imana ishaka ko dukora. Rero mugubwe neza, ndazi bamwe muri kumuranga, abandi muri mu gatondo, ariko muri kose Imana ibagire neza. Ubuntu bw'Imana bwiza muri mwebwe, uririmba, uvuga ubutumwa buvuge, ufasha abagowe ubafashe, uri umudiakoni ubikore, ico ukora cose, uri umudandaza ubikore ku gicubaro c'Imana, kuko nico Imana yaguhamagariye. Uri umuganga, uri umujournaliste, ico ukora cose ugikore nk'igikorwa c'Imana. Dufise ivyumviro tubwira ngo hari ibikorwa vy'isi n'ibikorwa vy'Imana. Oya, hari ibikorwa byose ni vyiza iyo byubaha Imana. Rero mugubwe neza, munezegwe, mwarahezagiwe, Imana ibagire neza. Nimwagira ibibazo muze munyandikire mumbaze, kandi ashima Imana ko hari abamaze gukizwa bice muri ama video, abandi mufashwa muri Kristo. Ama message yanyu ndayashima, nuko mugubwe neza, mwubake muri Kristo aho muri hose, mudacaguye, mutagendeye mu vy'amadini, mutavuze ngo wajya sabi wacu wajya nabi wacu, ariko muraba ko bari muri Kristo. Nico Imana duhamagarira. Ubuntu bw'Imana bane namwe mwese aho muri, mugubwe neza, mwizigira ivyizigiro biri muri Kristo, mudakekeranya kandi mushikame, kuko umwami Yesu ari hafi yo kuza katumukorere. Mwarahezagiwe. Bye.